Hello kwa kunzi ba Eric Burundi TV ndabatumiriye mwese hama ndabatumiye ukanda subscribe ni mutari bwakanda subscribe hama kuno mwanya ndi kumwe na Nubwati n'umu manager asanzwe akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi eka bamwe basanzwe bategura bimwe mu biteramo byinshi cyane hano mu gihugu cy'u Burundi akaba ahagarikiye na Rebel cyangwa novuga ati umuhagarikizi wa Evo Music tuwaza kuyaga nawe byinshi ndibaza hari amabanga menshi cyane nifuza kumubaza hari ibintu byinshi cyane nshaka kuyaga nawe kana muri kaza na karibu ariko ndakubwira ati kanda subscribe niba utari bwakanda subscribe ama commentaire yawe n'ikiganiro cyahera ndagikeneye cyane yambo Mr Mapound sawa ya Mapound ni umwe mu bantu basanzwe bakora ibikorwa by'umuziki ku rwego ruhejuru ndaguheruka ngiye cyahera uri mu producteur sinzi uko kibanda nibikora buraca ndakubona kandi uri umwe mu ba manager b'abaririmbyi batandukanye ubu bugeze he bagiye muri industry muri industry y'umuziki kuvuga vya production ya management ya event organizer byose urumva nagize ndabikora. Okay, reka duhere kuri iki cyambere kuba uri umwe mu ba manager w'abaririmbyi batandukanye birakorohera cyane guhagarikira nk'abaririmbyi bari nka kuri batatu. Ako nakazi nyene kaba kagize akazi kaba kagize gakomeye biba binagoye cyane kandi kira kazi kaba gafise intuze changamoto buri kintu cyose umuntu akora hariho changamoto umuntu agenda aragira gute agenda yahura nazo birabigoye ariko uragira gute uragerageza ariko icyo navuga kugiza kuri no mwanya nuko ibintu bya management by'umuziki by'abaririmbyi by'abartist ndiko ndasa n'ugize gute n'ubipunguza mu jambo rimwe ibintu ngomba kwifocusingamo focusinga nabyo ni event organize byo organiza ibiteramo naho bibisaba uburyo bwinshi birabigoye ariko buri kintu cyose urituma ukagerageza bigatuma byankaho ugize gute wagerageje. Okay, reka duhagarare kuri Amashuha Festival. Amashuha Festival ni bimwe buri mwaka wa mukora. Ubujya Amashuha nabarinzi abahe bemerewe kuja mwajya mahigano musanze mutegura. Ibya vraiment ni festival munategura buri mwaka nayigize gutegura buri mwaka ni muri bimwe cyo kwitaba akamuko mukuru igihugu kugwaruka rufise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu narije turi muri yamuro kazoza ya 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Ego rero Amashuha ni kimwe mu bintu biteza imbere igihugu biciye muri ba rukera rugendo bavyumva abantu kandi Amashuha ni kimwe mu vyiza by'iki by'u Burundi na Afrika muri rusange barakigize ndaci ijya evenement yiteguye na yitiriyo zina kugira bizofashe ku mice itandukanye d'abord aba participants abaja muri evenement baronka iki baronka uburyo urabaha amafaranga abo twavuganye urabaha amahera aba bariko barakora unga ku baririmbyi aba DJ aba MC baba abantu benshi umuntu ahazi ahaya akazi bakagira gute buri muntu wese agashikirwa hama ni na publicity umuntu bariko agira gute arakora abariko arakora burya ibintu vya media canke aba artiste bafise ijuri nini yagira gute bishika kure baba bafise impact. Ego nk'uyu mu artiste utumye kufari yaza agapostinga Amashuha Festival avyumva abo bazobaza Amashuha n'igiki amaze kumenya cyarije akaca yipfuza kuhashika kugenda ahantu hari iki hari Amashuha. Amashuha mu gihugu cy'u Burundi wumva gize ntarahari Amashuha guca avuga ati rero je ndavuye muri Gabo cyangwa ndavuye hehe ngende kukirane ko amaze Amashuha kubera byavuye kuri inde kwa evenement ujya mu muntu yaza azoba aza kagura visa akaraviza vyumva akazana amahera y'agaciro usanga rero bivuye kuri byo n'ibyo cimvira ku muntu wo hasi ugasanga igihugu cyagize gute iko kiramenyekana ku rugero kiramenyekana na bwo hamara kwinjiza bikagira gute nta muri ivyo n'imwe yimiriwe niwe tuba twavuga tugahuza kandi shoboye kugira gute kumuriha
yeah. Reka tugone kwiki naco. Wewe uri umwe mu bantu basanzwe bafasha umuziki cyane ku rwego rwo hejuru. Big Fizzo ni umuntu wawe hafi cyane. Turanze kubona hari n'ihana ry'abaririmbyi aho ni kuri Misamaria. Ariko turamaze kubona ko atabikogwa abaririmbyi bawe byinshi bakorera muri Bantu Boy. Niwe uhitamo kubibakorera cyane. Ubu dose tugiye bari dose ndende kubera yumva nka Musamaria. Musamaria yari twajyanye kontra na Bantu Boy ya Big Fizzo, ariko rero byabaye gikunda ko akora ibikorwa bigenda ku mugaragaro, kumvukana akazigize zitatuvuye ko zitavuye kuri jewe, zitavuye kuri Fariaz, zitavuye kuri management ya Bantu Boy. Izo ngorane zavuye kuri nde kuri Musamaria ni wabizi. Yego kugeza none mwanya ibintu vya Musamaria hashobora kuvuga ko birebire kubera byishingira mu bibaza nyene biricagize ncabivuzeko. Yego ariko tubanye neza na friend amavuga bidakorera muri Bantu Boy, abandi baririmbyi nk'abaye Musamaria yakoreye indirimbo nyinshi nuko ariko bakuze bagira nko dusora ariko Metu Brown na Metu yakoreye indirimbo imwe yonyene oya si imwe zirahari. Okay, reka tubandanye. Rashmi ni umwe mu baririmbyi usanzwe uhagarikiye, ariko Rashmi ntabwo tubona akora nkuko yahora akora kare. Burya umuziki uno iwacu kubana b'abakobwa n'ikintu kigoye cyane. Noneho ibintu bijyare artistique ku bantu kuba bigemera twebwe iwacu usanga bigoye, kandi abakobwa bahura n'ibibazo bigize bitandukanye byinshi. Yarakoze fresh bagenda neza, kandi kiyegeye yari umunyeshure, no mpamvu yashobora gukora nk'indirimbo mu mwaka cyangwa imyaka 2. Tugusuba umuntu yacha uvuga yumva kugira muri studio focus nyo kubandika indirimbo no learn now jangaho wese concentrate mu kira mashuri yige muri vacances ugategura indirimbo yawe, nimba yitegura amezi 2 umuntu akayiraba akayikosora fresh agasohora indirimbo. Bivuze ko umwanya afise ukundi kuntu yagize ene yahisemo ntabwo ariko aragira ntabwo ariko arakora umuziki yarahagaragara yasanubwa hose no yabihagarikije idaboro yatangiye arimuka avaho yahora bagenda mu yindi ntara kugira yige kwishure. Aragiye kure gatoyi ugeze no mwanya no bose ariko aragira ntabwo ariko arakora umuziki, ntabwo ariko aragaragara mu by'umuziki. Okay, amashuha ni turabona ko muri minsi ariko ayitegura uri ko rategura ibirori by'amashuha festival. Mbe uyu mwaka uzokorera he? Amashuha festival uno mwaka aho narashatse kuyikorera, narashatse kuyikorera mu ntara Ngozi, mu ntara ya Butanyerera. Ariko rero kubera hariho ihiganwa ryo gusiganwa ry'imodoka bitwa hari amatariki nateguye kuzokora niyo nabo bazoca bagira bakorerayo. Akaba rero n'abandi bantu nasanze bateguye iyindi show. Kugeza no mwanya rero mbona umenga basubira kuyikorera he, kuyikorera mu Rumonge kuko ariho nayo maze kuyikorera n'izindi edition ziheze. Mbe burya festival mu gishobora gutwara amafaranga na gute? Festival itwara amafaranga menshi. Kandi byinshi bihera kuri bibiri. Singomwe ngo ndavuge ngaha ariko abantu bacavuga uri kuri yemera cyangwa uri kurabesha ibintu bimwe ibyo byinshi, ariko abantu bamaze gutegura show naho yoba show concert igizene yayo yose none n'urubanza abarundi bavuze nta rubanza ruba ruto. Itwara amafaranga menshi cyane, kandi byinshi bihera kuri bibiri gusa. Reka tugende kuri iki naco iki cha Metu Brown. Metu Brown ano masayi uhagaze nk'umurinzi wawe cyangwa Metu Brown ahagaze nyene ubwiwe? Metu je nta murinzi n'umwe tugirana amasezerano. Oya Ivo music ni nka pepiniere. Bavyumva ikintu gitegura abaki abartiste. Na hantu mvana ni ikintu nagira kugira ntegura abantu mbona ko bafise impano ndabategure ejo canke ejo bashobore kwiteza imbere cyangwa kwibeshaho babesheho n'abandi imiryango y'iwabo. Bivuze ko nimba tuzi ko turakorana ukaronka uwundi muntu agushima mukorana aho uragenda atakintu kimwe gisabwa. Rero uno mwanya je nk'usanga nafatiwe n'ibindi bikorwa kanaka n'ibindi bintu kanaka. Iki cyo gisigura ko Metu acahagarika iki acahagarika ibikorwa. Yarakuze imyaka iheze tuko turakorana ni myinshi, ntabwo ari muto. Byumva ashobora kuba ariko yagira ariko arakora je tutari kumwe nk'uburumva amazi bise ariko arapambana akora ibikorwa
je tutari kumwe utabona tujango ku interview byishime n'ivyo nivyo nakubwiye turategura umuntu rero umuntu wamuteguye n'umwana arakura mu rugo bakagira gute bakamusoha cyangwa n'ibyo bakavuga ati ewa ndakuze reka ngende gupambana ariko turi kumwe muri rusange turi kumwe ariko je ntushobora kuba ndi busy muze bidasigura ko namutaye bidasigura ko namutaye reka tugere kuri kinacho Mapound na Babu K bihagaze gute? Babu K ni channel ni media y'undi muntu nyene yitwa Babu K jewe ndumuhagarikiza wayo nkurikiranira ibikorwa nakubwiye ko je nkora n'ibintu bya management ntukusa nkabara kuvuga kumara kunga umusani mu artist oya management managinga nyene gukurikirana ibintu by'umuntu kabi bishobora kuba ari byo wacha vy'undi muntu mugabo ukabihagarikira nawe ufise akazi ukavuga ati je shaka ibikorwa byanje bimpagarikire kugira bigene neza kare burashobora kugira gute kuma ko kazi n'undi muntu n'abakinyi b'umupira bose turashobora kubigira gute kubahagarikira tukabakurikirana kugira ashobora gutera imbere ashobora gushika yagiye kare muri kariyeri yiwe rero Babu K ndumuhagarikizi wayo ngaha ayo ndakurikirana ibyo fasha ndamufasha nyeneyo gukurikirana ibikorwa n'abakora kugira bigire gute bije ku murongo biratere n'imbere. Okay, reka tugere nk'abagenda kurangiza ariko tutararangiza nari nifuza kumenya ikintu kimwe ariko mbabarire kuri icyo nshaka ndakubaza. Ano masaha Musamariya ntari mu kazi ntari gusohora indirimbo twarabonye atanguza YouTube channel shasha inyuma YouTube channel yari afise nuvuga ko mwatanguranye kure YouTube niyo yatanguranye ariko yo yiragenda tubona haje yindi ariko turumva amakuru adusumira ko nayo mu burongozi bwahora bumufasha kare nawe urimwo harimo na Boston ko hoba niyo channel yindi yoba yatanguje sinzi ko yariho yitwa Amazon Boy nayo baciye bayimwaka gushika tukatumva ko biri muri sentare ubivuga kwiki Musamariya twatangiye gukorana afise indi cyane turapambara turakora uko dushoboye naho bimwe byakunda ibindi bikanka aragira gute iyo channel yahuye n'iki n'ikibazo rero iyo yindi channel yari ihari ivyo vya Amazon ni nagasirino kujya abatiste bigira ibintu bitazira urabona nka Fariaz Big Fizzo mugara afise yandi mazina yandugwe n'ayandi rero muze Musamariya yagira afise agasirino ka Amazon Boy yagira na team yiwe Amazon Boy ibintu nk'ibindi vyinshi na brand yiwe y'impuzo n'ibiki rero uko bakoze iyo channel ntavyonze ya Amazon Boy baba Boston bande nibo bari bagize gute bazi ukuntu babigenjeje rero amatati yarajeho umwavu ati mpeza channel wundi ati channel ni ya si umuntu channel ni ya team Amazon Boy ntibashobora kugira gute kugura ukuntu bavugana kugira babikemure babikure mu nzira hama Musamariya ahitamo kubitwara muri sentare rero uno mwanya nta birere no bivuga ko aho uri kurindira ikizova hehe ikizoba mu butungane umva yituye ubutungane Musamariya kugira umutunganirize rero katurindira ikizova mu butungane niho umuntu azoca amenya ati ibintu bihagaze kunuko biri nimba mu byatumye Musamariya kuzi no mwanya yavuga ati nariko aragira ko ntariko rakora kandi Musamariya ntabwo turiko turakorana na Jay ijambo rimwe oya yahisemo nibazi inyungu yahisemo nibyo yakubwiye kuva kare ibya Musamariya bibaza nyene niwazi impamvu ya byose nibazi ko ariko arakora nibazi ibyo yahisemwo kandi ugasije ndamuhitiramwo n'umuntu akuze so umwana muto nibazi ukuntu agize gute ukuntu ariko arakora yego reka tugushimire Mutama ku kigano maduhaye ndagushimire nanje murakoze cyane sawa